none wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi urazi ingene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda Umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda Umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'Umukama mu neza amajambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Atugarukane abari mu buhungiro ati njabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise, mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi mwizo ncabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafise inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza agatima mpembero kuri risengesho canke yoba yarifashe minenego? Mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa irisengesho akarishira ku mutima, ivyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose, atisunze inyungu z'umugambwe, atisunze inyungu z'amoko, atisunze inyungu z'intara, igihugu c'u Burundi coca cogorora mu kanyisasi. Hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zifise imigambi myiza cane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya. Umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke vyorohe. Byose ahanini vyugariye kuri we, kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi. Ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe, ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko rwinshi cane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu c'u Burundi. Ndongeye kubaramutsa mwari mwaje kuvyumva mu ncamake zano makuru nkuko twabibashikirije mu itangazo uruganda rwa radio Haguruka rwasohoye igenekerezo rya 19 ndamukiza 2024 rivuga ko ruzoshira habona igice ca mbere cy'amatohoza yakozwe ku bijanye n'ibipanga ihabwa imbonerakure, naho igikorwa kikibandanya uyu munsi tugiye dutangure kubashikiriza ibyashyikirijwe n'imbonerakure yo mu ntara ya Bujumbura bifatwa nk'ivyemezo simusiga kuri bamwe ko hari imipanga yakuwe hanze y'igihugu iriko iratangwa kugwaruka rw'imbonerakure. Dondo Dyemba z'umutima umwe mu bagize uruganda rwa radio Haguruka niwe abishikiriza. Mu gihe amakuru ajanye n'imipanga aherutse kuja habona kuwa gatanu ndamukiza umwaka w'2024 aftira ku bice bibiri igurirwa hanze y'iyo mipanga hamwe n'ishikanwa mu Burundi igatangwa. Amatohoza radio Haguruka yakoze afatiye kuri ico gice ca kabiri. Umugwi w'abamenyesha makuru ba radio Haguruka bakurikiranye ibijanye n'ayo makuru basanze inkomoko y'itangwa ry'iyo mipanga byavugwa ko yavuye inyuma y'igihugu ari amakuru yakomotse ku mbonerakure yo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura dufitiye umwidondoro. Mu gihe ikinyamakuru Romanda cari kimaze gusohora amakuru avuga ivy'amakontenere ane yavuye mu gihugu c'Ubushinwa, iyo mbonerakure yararungikiye uruganda rwa radio Haguruka ayo makuru nyene yanditswe n'ikinyamakuru Romanda, yongera irungika n'ubutumwa bwo mu buryo bw'amajwi bugira buti nduguruye twamugina. Iyo mipanga yarinjijwe mu gihugu no kuyitanga baramaze gutangura kuyitanga, na twebwe ino turiko turayironka. Baraduhamagaye imbonerakure zo muri komine Mutimbuzi
duhurira ku kigo Sober baraheza barayiduha ndugaye twamugeni. Uruganda rwa Radio Haguruka rumubajije abatanze iyo mipanga, iyo mbonerakure yishuye kw'ico gikorwa cari gihagarikiwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva. Uwutwara umugambwe CNDD FDD muri komine Ntahangwa ariwe Jean Paul hamwe n'umukuru w'imbonerakure muri komine Mutimbuzi Minani Leopold. Iruhande y'ivyo, iyo mbonerakure ikaba yaciye yandika igira iti nduguruye twamugina, iyo nkuru ni y'ukuri nimuyikorereko. Ntiyagarukirije aho, iyo mbonerakure yongeye koko ubwo butumwa bw'amajwi arungikiye Radio Haguruka yaburungikiye umwe mu barongoye amaradiyo. Inavuga kandi ko iriko irategura ivyo ihava irungikira amwe mu mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu akorera hanze y'igihugu. Mu mwanya wa mbere uruganda rwa Radio Haguruka rwarakebwe gukorera kuri ubwo butumwa bw'amajwi bwarungitswe n'iyo mbonerakure, ruca ruhitamwo gukorera ku makuru yari yanditswe n'itororokanirizo ry'amakuru Romanda, aho twavuze n'isoko ry'ayo makuru. Naho ariko bukeye bwaho uruganda rwa Radio Haguruka rwahavuye rucisha iryo jwi mw'iradiyo kuko rwari rumaze kumva ikindi kinyamakuru carikoresheje, ariko uburyo iryo jwi ryakoreshejwemwo ntivyari gukunda ko tuvuga isoko ry'iryo jwi kuko uruganda rutarikoresheje mu nkuru. Mu matohoza yabandanije akogwa, iyo mbonerakure yarabajijwe ivyemezo vy'amakuru iriko iratanga. Yahavuye irungika amafoto y'imipanga igera kuri 43, inavuga ko hariho n'uwundi akorera ikindi kimenyesha amakuru yayarungikiye. Uruganda rwa Radio Haguruka ruca rufata umwanya wo gusuzuma neza ayo mafoto y'iyo mipanga 43. Wasanze ari imipanga itarenga 5. 3 muri yo ifise ikirindi cera, ikaba yanditseko n'ikaramu bita marikeri igiharuro 7 ku kirindi c'umwe. 2 nayo ifise ikirindi cirabura, umwe wanditseko igiharuro 6, uwundi 65. Iyo mipanga 5 ifotoye mu buryo butandukanye kugira bigaragare ko ari myinshi. Utabiravye neza yoca yemeza ko ari imipanga myinshi kandi ari 5 gusa. Iyo mbonerakure kandi yarasabwe ibindi vyemezo vy'inkuru iriko iratanga, aho twovuga nk'amazina n'urutonde rw'abaronkejwe iyo mipanga. Ivyo yishuye ntibifashe, nta n'uwo bigarukako. Iyo mbonerakure kandi yamenyesheje ko iriko ikora ingendo mu ntara za Bubanza na Cibitoke irondera amakuru ajanye n'imipanga. Ikaba iyasaba uruganda rwa Radio Haguruka uburyo bw'amafaranga bwoyifasha mu kwiyunguruza. Amakenga acaba menshi mu bagize uruganda rwa Radio Haguruka. Rufatiye kuri ivyo vyose, uruganda rwa Radio Haguruka rubona kw'iyo mbonerakure yatanze amakuru y'igihuha kubera yakoreshejwe n'abantu bafise umugambi batashoboye kumusigurira, hanyuma nawe atanga ayo makuru mu ntumbero yo kurondera amafaranga. Ivyo ikaba yabikoze itazi uburemere inkuru nk'iyo igira ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Nayo amafoto y'iyo mipanga yarungikiwe bamwe n'abandi. Uruganda rwa Radio Haguruka rubona ko iyo mbonerakure ishobora kuba yarayiguriye kumbure ifatikanije n'abandi muri iyo ntumbero yo kurondera amafaranga canke iyindi ntumbero gushika n'uno musi itaramenyekana. Mu makuru yacu azokurikira tuzobamenyesha ibindi bivugwa ku mipanga ifiswe n'imbonera kure. Ayo mafoto y'iyo mipanga murashobora kuyasanga ku mbuga za Radio Haguruka muciye kuri Facebook, site web hamwe n'urubuga X rwahoze rwitwa Twitter. Todo Diemba z'umutima urakenuye kuri iyo nkuru.
igisata cyo gupanga no gupangisha amazu mu Burundi kirangwamwo akajagari gakomeye. Ico kikaba kiri mu biraje ishinga ishiramwe Orikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ni mu gihe abanyagihugu mu Burundi babayeho mu buzima butoroshe. Ishiramwe Orikome risaba leta kurondera abahinga bofashanya nayo mu kwiga uko igisata cyo gupanga no gupangisha cotunganywa gushasha akajagari kari muri co gahagarare. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ibisata byose bigize ubuzima bw'igihugu bizonagurwa n'ubundi butegetsi abarundi bakwiye kurondera ngo kuko ubuhari ngo nibwo buteje akajagari muri ibyo bisata. Inkuru twateguriwe na Abraha Iteriteka. Ikibazo kijanye no gupanga no gupangisha kiragishinga ishyirahamwe Orikome uko ivugwa n'iryo shyirahamwe muri kino gihe abanyagihugu basanzwe batagira bakira nayo bamira kubera babayeho nabi cyane. Abafise amazu bapangisha nabo bagaca bayapangisha mu kajagari umwe wese ku giciro yishakiye. Ishyirahamwe Orikome rigasaba ko hawo umuco muri ico gisata kugira umunyagihugu wese aronka haba ngo niho yokubahwa narijya uwa mwibarabara tubahwa. Cyane uw'Imana avugira ishyirahamwe Orikome tumutega abiri. Twebwe rero mwishirahamwe Orikome ikibazo kijanye no gupanga hamwe no gupangisha amazu kiraturagishinga cyane kuko murazi ko abarundi babayeho nabi cyane. Abarundi ntibagira ayo bacira nayo bamira. Muravye ibiciro vy'ibifungurwa ukacuraba rero n'ibiciro vy'amazu atangwa abayubatse ingene bayapangisha. Urabona yuko ari akajagari gakomeye cyane. Urabona yuko umenga nta camira muri iyo secteur. Twebwe twasabye kera tubijije ku mukuru w'ishirahamwe nyakubahwa Gabriel Rufyiri yabivuze kenshi ati nyabuna ni mu reglemane ibijanye n'iyo secteur de location les ventes même ati kugira ngo habe umuco habe ordre kugira ngo umunyagihugu ashobore kuronka haba kugira yubahwe. Murazi yuko uba mwibarabara tubahwa. Iryo shyirahamwe kamesha ko umuntu aba mu gihugu cyikukiye ategerezwa kuronka haba ngo niho agira icyo yimariye n'ico muri umuryango. Orikome gatera kamo leta kuja hamwe n'abahinga bigire hamwe uko hotunganywa gushasha igisata cyo gupanga no gupangisha. Kanatsinda umurundi yikukiye, umurundi atakiri ku ntwaro ya gikoroni, ategerezwa kuronka haba, ategerezwa kuronka niburi ibyo bita logement décent kugira ngo ashobore kugira icyo yimariye n'icyo amarira umuryango. Rero twebwe dutakamba kugira ngo icyo gisata kibe byengere, ni ukuvuga kibe reglemente. Aho twotera akamo rero leta cyane cyane ubushikiranganji burya buraba ivy'inyubako n'uburaba ivy'ubudandaji kugira ngo baje hamwe bige barondere n'abahinga babigira ingene ico gisata cyo tunganywa gushasha, igisata cyo gupanga no gupangisha. Bamwe mu banyagihugu twaganiriye ariko batashimye kuduha amajwi bavuga ko ibisata byose bigize ubuzima bw'igihugu bizonagurwa n'ubundi butegetsi abarundi bakwiye kurondera ngo kuko ubuhari ngo nibwo buteje akajagari muri ibyo bisata. Abraha Iteriteka ndagushimiye. Umugambwe APDR umenyesha yuko ugukumira abantu ngo ntibaje mu matora ngo bongere bitoze ubikoze ngo bariko aha amahirwe abakumiriwe bose yo kuja hamwe bigateza ingorane uwabakumiriye. Amatora yimirije bikaboneka ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wakoze ibishoboka byose uyakumiramwo abandi kugera no ku ngwati y'umurengera isaba abitoza. Kurikira Gabriel Banza witonde aherutse kubishikiriza mu kiganiro ku nama gica ku radio Isanganiro. Ndere kunishije kibazo nagira abantu mweshe yuko mu bisanzwe yugiye ku rugamba rwo guhindura ibintu hama nawe ugashushikirwa ntuhindure ibyo yagiye kurwanira rimwe rimwe uri kurahindukira abarundi ko n'umuzifise umugambi uri ku butegetsi wagiye kurwana uhabuza demokarasi
Ndadaye 1993 yatanze ingwate y'umuriyoni kugira umuriyoni uboneka abahutu bose barakoranye baratanga urufaranga Ndadaye yaritoza ku muriyoni ko ntari umugambi w'abahutu ndagwa karorero yavuga uti aba fraude wizamuka ndiraguye madarakoranye ndirakwiza umuriyoni uno munsi rero uri kuradana manade abantu ntibitoze uri kurakora amategeko wibakirako nk'ikoti ariko ari iyo vyibuka ugasanga kumbe yakote n'igikwiye cyangwa ukondo ugasanga yakote n'igikwiye nje tudawe batereka ngire muri rusange uko kumira abantu uri kurabaha amahirwe yo gushobora kuja hamwe uraje gusanga imigambwe yose yindi sigaye igiye hamwe igacigira inguvu uwibaza yuko yikumiriye ugasanga niwe agize ingora hajya aya matora atandukanye n'ayandi yose yabaye kuko nta mukuru w'igihugu barimo kandi nta wundi mugambo uzoshikira uwundi kiretse mugize urunani uwarongoye umugambi APDR aratanga akarorero k'amananiza y'ibisabwa kugira abitoza bemererwe harimo abitoza ku rwego rw'amakomine basabwa ingwate y'ibihumbi 200 mu gihe abatowe badahembwa ku bijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambi APDR atanga akarorero ko mu gihugu cya Senegal aho ibimenyesha makuru ari byo byatanguye gutangaza uwatsinze amatora umugwi uyajejwe utarabitangaza mbere n'uwararongoye igihugu afatira kuri ayo makuru akeza uwatsinze amatora. Ni mu gihe mu Burundi ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD bubuza abamenyesha makuru gutangaza ibyavuye mu matora bugaha ubwo bubasha umugwi Seni wonyene. Nk'ubufase nk'abantu baje mu makomine ntibahemba bakonseye komine ugacuvuga ko mu kwitoza batanga amahera mu 200 ku rutonde uwo muntu ntahembwa bwa niyo gende yatangira ikari ntahembwa ajya bayita amatora yo mu kibanda election locale ayo rero ntiyateza kugira gute kugira amananiza. Icya kabiri uzabye impapuro twasatse twemwe tubavuga beti impapuro musaba zishika hafi ku 10 bagacaza gutanga ama exemplaire ane twagabura na kane turabaza muri se mbega umuntu atanze impapuro inciro zino zijaye barabuze iyo zica ati twe dusigana rubundi ukaja muri cour constitutionnelle isenari bayiza ibwizo shingiro none izindi zibiri zijaye barabuze iyo zica nero ko mutwaka amananiza atahuzije tubaduti rero n'usaba kadaratanga CV hamamaze kwemererwa agakwita dose ni murekere mu kwitoza no munsi umuntu azotange ikarata yitora atanga ikarata karanga muntu acatanga n'urupapuro rwahaba hama ni yatorwa mu bushinga amateka adoca afata iyo dose yikwize ayizana mugabo gufata umuntu agira ku rutonde rwa 25 izana urupapuro rwa dogiteri izana urupapuro rwo muri peji ni mananiza atuma abantu tugira gute tuzibura ibi by'abamenyesha makuru muri Senegal mwana bibonye amatora agiheze na senatera avuga ibyavuyemo umukuru w'igihugu yatsinzwe bwo atarakeza niyo twabinanirwa yuko umumenyesha makuru uri kwibere vote mu Kamenge muri quartier izo ngingo afedere mwatubwiye yuko mwebwe mwahamagawe imbere yuko itariki 23 kwa 10 ija mu nama nshinga amateka reka tuko turebagira mu nama nkenguza amateka barabe ko bofasha kugira niburi bagarurire hafi. Reka mu buhinga bw'ibyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi mwateguriwe. Akababaro ni kenshi mu bakozi bakorera ishyiramo ryo gutumatumanako Econet Leo inyuma yo kumenyeshwa ko bagiye gukatwa amafaranga y'umushahara bahora bahembwa kubera ubutunzi bw'ishyirahamwe butifashe neza. Abo bakozi bavuga ko iryo katwa ry'umushahara wabo ridakurikije amategeko bakavuga ko batabona uko bagiye kubandanya babaho mu gihe ubuzima buguma buba nabi. Bagiriza kandi umuyobozi mukuru Nepies Njavaza gutunganya nabi iryo shyirahamwe bagasaba inzego za leta kubafasha kuri icyo kibazo. Abandi bavuga ko amashyirahamwe yose akorera mu Burundi ariko akora ahomba kubera intwaro mbi ya CNDD-FDD. Byinshi twateguriwe na King Blaze Iranzi. Nk'uko bigaragarira mu ikete ry'ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Econet Leo, abakozi bose b'iryo shyirahamwe bagiye gutangura gukatwa amafaranga ku mushahara wabo guhera muri kuno kwezi kwa Ndamukiza. Bikaba bitegekanijwe ko abakozi bahembwa umushahara muto bazokatwa ibice 17 kwijana, nayo abahora bahembwa umushahara wisununuye bakaba bagiye gukatwa ibice 24 kwijana. Muri iryo kete ritewe ku mukono n'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe
hamwe Nepias Njaravaza imvo nyamukuru yatumye abo bakozi bagiye gukatwa ayo mafaranga n'ubutunzi bw'iryo shirahamwe butifashe neza kuko butera busubira inyuma cane. Amakuru rero ashikira haduhaguruka nuko abo bakozi batewe ubwoba n'umukoresha wabo mu kubategeka gutera umukono kuri ayo makete vyihuta, bakabwirwa ko utemera gutera umukono kugira yemeze ko bamukata ayo mafaranga acagirwa ko yirukanwa burundu muri iryo shirahamwe. Ivyiyamirizwa nabo bakozi nyene mu kuvuga ko aragahohotero bariko bakoregwa kuko bitaranagaragara ko ishirahamwe ryahomvye. Nyabuna umuyobozi mukuru agashaka kubakata ku nyungu ziwe nk'uko umwe muri abo bakozi abishikiriza, aho agirwa ko asaba inzego za leta kubagarukirako. Ugasanga ariko aradukata utagira ni societe yahomvye muga gusa kugira ngo yibe nyene amwe abakozi nk'ubu yadukase mugabo ntabwo societe yahomvye, nta vyemeza ko societe yahomvye kuko nta na OBR yaje kuyigira audit ivuge ngo yahomvye. Rero mugabo akadubwira ngo abakozi ngo bumvikanye ngo kadukatana wari ivyo yaduhatiye ko atamuntu numwe yavyemeje, agasha biduhatira ko ngo twavyemeye twese. Rero kweri tutaroso tuvugira cyangwa ngo leta nyene ituvugira, aha turahagwa kweri, turaza kugwa mu bana si ibintu ariko araduhohotera kubi, ariko aradufata nabi, babuza dukira nayo tumira. Abo bakozi ba Econete rero bavuga ko batabona uko bagiye kubandanya babaho hamwe byoshika bagakatwa ayo mafaranga kuko nayo bari basanzwe bahembwa atabakwirira, bivanye nuko ubuzima bubandanya buzimba mu Burundi. Babandanya bashikiriza ko ivyo vyose biriko bitumwa n'ubuyobozi bubi kuko iryo shirahamwe ryagumye ricumbagira bitumwe n'umuyobozi mukuru Nepias Njaravaza aturuka mu gihugu ca Zimbabwe yiha uburusho bw'umurengera ari kumwe na bamwe mu bandi bayobozi bafashanya kurongora Econete rero. Dutega amatwi ubu nawe arabisigura. Hariho ukuntu wewe amavantaje yaba yo yihaye yaba yahaye abadirecteur adashaka kuyakora ko usanga nk'abadirecteur abana babo bariga za Canada ku buntu, barihigwa na Econete, bariga atamafaranga rimwe abavyeyi babo bisose barihigwa na Econete. Mugo basanga abana b'abakozi bavuka b'abarundi babaye bishobora no kubasomesha mu makaki kubera ariko aragukura ko nakagashahara yaguhaye. Urumva ingorane gusa nta n'umutima w'urukundo nyabigirana. Wewe ariko arihemba imiliyoni 90 ku kwezi, ibihumbi 200 z'amadolari agacavunjisha kuri marché noir, agacaba mu nzu ya 15 miliyo par mois, mugabo agahera gukata umukozi asanzwe. Abandi banyagihugu twayaze bavuga ko naho Econete rero vyoba vyashitse igahomba atagitangaje co bakirimwo ngo kuko amashirahamwe yose akorera mu Burundi ariko akora homba, ayandi nayo akaba yaramaze kugara imiryango. Ivyo bigatumwa n'intwaro mbi ya CNDD-FDD igejeje habi igihugu c'u Burundi. King Bresiranzi nawo ndagushimiye kuri iyo nkuru. Abakozi bakorera ishirahamwe ricungera abantu n'ibintu ryitwa Ulinzi Kazi ryegukira General Christophe Manirambona batazira wa Kenya bamenyesha ko bagowe ari kivumvu ngo kuko bamaze amezi bakora badahembwa n'igiceri, nkuko babimenyesha ngo muri kino gihe baheraniwe amezi agera kuri 3. Kubera iyo mpamvu ngo kuva ku munsi wa gatandatu barahagaritse akazi ejo hahise, naho n'abakorera mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike batonze ku kazi batambaye umwambaro w'akazi ngo kuko gushika n'ubu bagisaba kuronswa agashahara kabo bamaze amezi 3 bataronswa. Ni mu gihe abakozi bakorera umutegetsi yategerezwa kumenya no kubahiriza amategeko. Abo bakozi bamenyesha ko batarihigwa mituwere eka mbere habe nuko bategekanirizwa muri NSN nk'uko amategeko abitegekanya. Sibyo gusa abakozi ngo nta n'uburenganzira bwo kuronswa akaruhuko bita konji mu rurimi rw'igifaransa. Bakabasaba umuntu wese yoshobora kubashikanira kamo kabo ahashoboka kugira ngo batunganirizwe ngo kuko ivy'iryo shirahamwe vyananiranye. Bamwe mu Barundi nabo bamenyesha ko ukutitaho ineze y'abanyagihugu ari ingendo y'abategetsi bakomoka ku mugambwe CNDD-FDD, abategetsi bakunda inda zabo gusa ngo nabo gusezerera. Uburundi bwaraye bubuze inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru Paul Mahwera. Uwo Murundi yaranabaye umumenyesha amakuru mu iradiyo ry'Abadagira Voix d'Allemagne. Umumenyesha amakuru Paul Mahwera yajyamiye ukuboko kw'abagabo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere itariki 22 Ndamukiza umwaka wa 2024
Paul Mahwera yarazwi nk'umumenyeshamakuru yakoze ibidasanzwe mu mwuga wiwe. Avugwa ko ubutwari n'ubukerebutsi mu mwuga wo kumenyesha amakuru na cyane ko yakoze no mu bihe bidasanzwe. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera yagize uruhara rudasanzwe mu gufasha umuhari FDD ukiri mu ishyamba utarahinduka umugambwe CNDD-FDD mu guhuza indongozi z'uwo muhari n'abarongoye igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugira ngo ico gihugu gishobore gufasha umuhari FDD. Na leta ya CNDD-FDD ku ntwaro ya mbere y'umuzi Perezida Petero Nkurunziza yoba yaragenye umumenyeshamakuru Paul Mahwera kuba umuserukizi w'igihugu cy'u Burundi mu Busuwisi. Abamuzi bemeza ko yaranguye neza amabanga yiwe. Umumenyeshamakuru Radio Haguruka ikaba imaze kumenya byinshi izomwibukirako. Uruganda rwa Radio Haguruka rukaba ruhojeje umuryango wabuze hamwe n'abo basangiye umwuga wo kumenyesha amakuru. Imana imwakire mu bwami bwayo. Nshuti bakunzi mwese twari kumwe muri kano kanya, ndabakengurukiye kuba mwafasha akanya ko gukurikirana amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 2023 ndamukiza umwaka w'2024. Ayo nayo ni hano agarukiye. Subiye gushimira abayabateguriye, nkengurukiye na Obe Felix Irankunda.